tuzajaje serukiye World Beach mugabo kandi ni wayibazwa ni wayiramutswa ikibazo ca mbere kiza kuri World Beach ni watangura kukibazwa hanyuma uno musi uri hejuru nigezo rya 30 kwezi kwa ndamukiza 2021 n'umunsi ushitse hari inkuru zavuzwe cyane ziturutse ku kiyaga Tanganyika bamwe ngo yarashavuye abandi ngo yashatse kwigarurira ngamatongo yayo ikibanza cyayo mugabo uko byagenze kose ni ku nteguro y'Imana hari abo yononeye hari ibyo yononye byinshi hamwe n'ibyo rero igihugu cyacu cy'u Burundi dusanzwe dufise akabijya n'akabinywa k'ikiyaya cyiza cyangwa se ama plage meza ama beach meza duhabwa n'icyo kiyaga Tanganyika hamwe n'ibyo rero World Beach iri muri bimwe mu ibyo bibanza byiza biri ku kiyaga cya Tanganyika ahenshi imvugo iri mu bantu benshi cyangwa se inkuru iri mu bantu benshi nuko byunyutse nta plage zikibaho zose zaratwawe eka nta muntu ari kwidagadurira bisigura ko hari abantu benshi basho kumara weekend yose cyangwa abantu umwanya wose mu nzi wabo canke mu mihani wabo bakavuga ati none ko tubuzi yo tuja ibiyaga ntibikunda hari ama plage nta kibuda gishoboka hamwe n'ivyo mu byukuri ama plage menshi yaratewe na Tanganyika hari ama plage yo yaragerageje kugwana n'amazi harayo baragerageje kubishobora harayo barananiwe hari imbere mu byukuri ntawo bideha hari nabatewe burundu ubu bari mu karuhuko basa nk'abifumbereje mbere bifumbereje bahevye kuko kugira ngo ugwane n'amazi bisaba ingufu nyinshi urashaka kubishobora no kutabishobora ukaba nkako World Beach rero kuno musi uri hejuru itaki 30 kwezi kwa kane bahamagaje abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru kugira bakure mu mitwe yabo bantu bo bafise inkuru itariyo babereke ko World Beach hakiri nyabagendwa mu byukuri World Beach ifatikanye na societe to Imoda Company barashobe guhangana n'icyo kibazo cy'amazi kugeza igihe biboneka neza yuko bayatsinze bayarushije ingufu amabeni y'umucanga yashitwe ngaha novuganira harurika amabuye yakoreshejwe nuba gikoreshwa mbere ariko arava mu ntara ya Bubanza no mu ntara ya Rumonge abyo byose n'uburyo bwinshi mugabo kandi ni zimwe mu nyishu zafashwe mu ngamba zafashwe na World Beach kugira ngo babantu basanzwe bafise ishaka ryo kumererwa neza kiyaga Tanganyika ntibabiburiremwo kubera ko klima yahindutse cyangwa se amazi yabaye menshi muri make rero uno musi uri hejuru kwa kugira ngo tubereke ko ubuzima bugishoboka ubuzima ari kwa kunene atacahindutse kuri World Beach abakozi bo bisata byose baba bahereza ico mu cy'abantu bafungura nico banwa baracashagije baraberewe nko biboneka ibibanza byo kwicaramwo gufatiramo akayaga biracari kwa kunene mu rugendo twagize muri VIP hameze neza muri very VIP hameze neza eka mbere no ngaha ku mucanga hameze neza mbere tubonera ko kumenyesha ko hari nibindi bishashi bya World Beach abatari bazi mwasho kubona ko hari ubwato bwashitse ubwo bwato rero bukazokwa mufasha abantu kunuryoherwa mu kiyaga cya Tanganyika kandi mbere bumaze indwi zibiri bushitse bakazoshobora no kugira ingendo kubasha kuryoherwa ukava ngaha ugashika Lesha hariya mu Rumonge eka mbere ugashika aho hashoboka uri mu bwo bwato hama kumurusha kubaza ati mbega azoba ari umudodo wabure canke bizoba bimeze gute ivyo navyo twaze kubitangira ko muco tuzamenyesha mbega kugira mu byo mu bwato hazosabwa ikiniki hamwe wobo byifuza hambavu y'ivyo mwabonye ama jeski yajya mu moto mu mazi harasanzwe hari buharaje hayandi kugira yongerezwe kuyarahari hama abantu banaye baryoherwa sibyo gusa muri salle de reception cyangwa de conférence
naho nyene babandanya bahindura kugira ngo habe look nziza. Ni mu ntumbero ya Old Beach ubu bageze kuri niveau ya 4, hatugeze kuri 4e niveau, 4e étape. Mugabo mu ndinganizo muri plan batekanya kusha kuri 7e, kuri étape indwi. Umva niba tugeze kuri 4 bisigura ko mu misiri mbere tuzoshika kuri 5 hama 6 hama 7. Tugeze kuri 7 rero sinzi ko bazoca bubaka ijuru ryo kwisi mu mazi, bizovana n'ingamba zigeze aho zo bigeze. Muri make rero inkuru nyamukuru nukubwereka abantu bose, abarundi n'abanyamahanga bari mu Burundi bari mu makungu, yuko World Beach ifatanyije na Imoda Company bashoboye kugwana n'amazi ya Tanganyika. Gutyo rero aho yononeye ibindi bibanza bobo barashobora kugumana World Beach uko ingana, uko yatanguye ingana n'ubu niki ingana. Ibyiza wahasanze mu ntango n'ubu nibyo bihari, ahubwo hari nibyongerejwe twovuga tuti kaba yakabijya n'akabinywa. Muri makere nivyo sinzi bagenzi banje basho kongera ko kunyunganira, hanyuma muce muhabwa akanya kubaza ibibazo no gutanga inyunganizi, navyo ngene birashoboka biremewe. Murakoze. Rero yavuze ati hari ama etape tuzoza tubatunga, dufite umugambi wo gushika ku bibaye ngombwa ko turenga. Mwene Old Beach yarasezeranye ko ategereza kugira neza abakiriya kugira ngo baryoherwe. Aravuga ati tuzoza turahindura twe ku mezi 3 tutegeza kuzana ikintu gishasha. Nibaza yuko mu mezi 3 aheze nihenze mwaraje ngaha twaragerageje kubereka icyo twari twazanye, harimo ama stage n'ubu mwe twazikuye kubera ya twakore neza. Hari n'ibindi byinshi twazanye, n'ubu yababeretse ubwato buri hariya n'amamoto mu mazi, bijya byose n'ubwira ngo tunezereze abanywanyi bacu. Turafise umugambi twakababwiye ko tugeze ku ya 4, turasigaje 3. Izo 3 nazo tugo turarondera inkaratasi bakatwemerera mu gihe gitoyi tuzobahamagara, tugomba kwinjira mu mazi. Nimba ibindi bihugu bubaka mu mazi abantu bakaja mu bakubaka amahoteli mu mazi, birashoboka. Tubaha ikiringo gitoyi cyane tukaramara ku impapuro, uzosanga icyapa cyaramaze kuboneka, uzosanga indani twatanguye kubaka. Ego ndabashimiye cyane. Kuri nta byinshi nza kuvuga, ariko mwe mwese mwahishikiye mwabonye ko tugejeje. Urabona ko twagwanye intambara zitari nke, menshi amaplage menshi yaratwawe n'amazi kubera bagiye baragwana mu nzu, ariko twe twarabibonye hava nkuko bari babivuze. Turavuga ati turicara ku bwenge hamwe, turavuga ati by'ukuri twokora iki nk'abantu b'abagabo, turiyumvira turavuga ati dukoze iki. Article ya mbere turagerageza ko amazi yari yateye ari menshi cyane, byinshi murabizi, yarateye igihugu cyose amazi aramena amaplage, ariko turagerageza turagwana ubushobozi bwose dufise. Ni naho uyu munsi tugeza. Uyu munsi turafise plage nziza dushobora kwakiriramo abantu ingenzi. Ukuri aha mu gihugu turumva ko natwe dushoboye kwiha amanota, tukavuga ati by'ukuri twaragerageje. Namwe mwahishikiye, mwabonye, mwatembereye hose, mwabonye ko tudatamba twiha. Nuko byinshi muraza kubiraba, mugerageze murabe, mwereke abantu ubone by'ukuri ko tudatamba twiha. Twaragwanye igikorwa kitoroshe, ariko uyu munsi tumeze neza kandi amanota turayihaye.
Food ni restaurant nziza cyane iteka imfungurwa z'ubwoko bwose kandi z'akanovera iri kuri station MPS impande ya Star Hotel na Kotebu. It is Food mawe iteka imfungurwa nziza z'akanovera akabijya kuri babandi bagira imanza. It is Food ihari ku bwanyu, duhamagare ugire reservation tubatekere mu manza zanyu. Abifuza kuduhamagara muduhamagara kuri 62 39 55 44. It is Food yaje hageze kuri babandi babura umwanya wo gufungura kubera akazi. It is Food ihari ku bwanyu, duhamagare kuri izo nimero maze tukuzanire ifungurwa aho uri hose kandi ku giciro ciza cyane. Hamwe na It is Food bivanye n'ifungurwa mfungura muri It is Food bituma ngira amagara meza. It is Food mama we waje hageze uri baba lao. Bijanye ni nicyo kibazo cy'impungenge yuko ati kumbure bavuga ko Tanganyika izoduga ngo kugera aho yari igera ngo muri 67 64 64 rero bavuga Tanganyika guhera Asiatique ntiyabaho kati Asiatique ntiyabaho. Baravuga ko amazi hajya hari RTNB ya de television ariho amazi yagera kuri hajya ka munsi akajya kaduga munsi ya CCIB. Bakavuga ko yagenda gushika mu Buyenzi kuri 17. Murabona uvuye mu Ruvumera 23 20 kuduga hajya kajya kaduga kuri 17. Bo barabivuga uko mugabo rero ukundi nako abandi bakabivuga babijanisha nibihe. Urabona ugiye kuraba mwino misi turikita 3 z'ukwezi kwa kane atari ibintu bihindutse. Ukwezi kwa gatanu kwatangwa kubona kwabonekamwo ico bita imico, nta mvura nyinshi yagwa mu nkiyo mu kwa kane. Mu kwa gatandatu twatwimirije iki kandi ugiye kuraba unkubu ugiye kurabira nkariya ku ngambo za La Pirogue na za Sec Nautique aho bisa nko amazi yakiste cyane akaza arashika no mikaburimbo. Urana ko bimaze imisi nk'indwi atibonekeza cyane ngo ashike mikaburimbo. Kumbure gishavuye cyagwana amazi ntagwana nayo. Mugabo kindi natogaruka naco umwansi wa mbere wa business n'ubwoba. Niko mengo nkora numva bavuga ugize ubwoba nti wa entrepreneur ntabwo nguma entrepreneur. Himwe mwivyo niko c'est oser, il faut oser. Rero hamwe n'ivyo rero kubwa Old Beach nsanzwe mvugira nko kubesha makuru hamwe n'ibijyanye na relation publique. Bavuga tuti bishitse abantu bazovyakira mugabo bidashitse daho ko mengo n'umwaka uheze amazi arigeze gutera mugabo agasubira inyuma agiye kigeze. Nta woreka rero kugira business kugira entreprise kubera ico ciyumviro cyangwa ibyo vyigwa. Hanyuma ibyo vyigwa navyo hari n'igihe bibavyo n'igihe bitabavyo. Jewe iminsi yahera za 1996 baravuga ngo mu mwaka 2000 ngisinzorangira mugabo muri tugeze muri 2021 ntawe nkuwo bavugira icyo ndibuka ico gihe hari abantu bamwe bagurishije amatunga n'ibiki kuba bazi ko hageze ko umuhero ubayeho. Rero ntawe ujana navyo gace yibaza yuko ariko kwa entrepreneur bishitse aya mazi ko natwe tuzoba turorera abantu bose bazobabona bazokuramo akarenge. N'umuvyera marimye amazi 9 yibungenza umwana bigasanga sindika Imana mukunda kuturusha bavuga ngo akuruhira ubusa arabyakira natwe tuzokwiyakira agira nyunganira. Ego nabaciriyemo nagomba namwunganire gatoyi. Wewe bwa mbere mugenzi yabajije ikibazo aravuga ngo uruhombo mwaragize ku byabaye. Namwishuye ndavuga nti twebwe ibyo tuko turakora nibyo twarateguye. Nimba dufise igicapo cyo kubaka mu mazi, nimba ibindi bihugu musinzi ko mushobora kuba mwaratembereye mukabona haraho bubatse mu mazi bigakunda. Twebwe umugambi dufise ni turiko turatinya kandi duhagarika no kugira nuko tugomba kuzokora igikorwa kandi birakunda birashoboka. Aravuze ati umwasi wa mbere n'ubwoba. Iyo kurakora ibikorwa ugashira ubwoba imbere ndakubwije uko ntara kimushikako. Kandi iyo abatwaratinya nk'abandi bose sinzi ko mwatembereye handi hose uko mugashobora kuraba uko bashobora kuba hameze bashobora kuba baragize ubwoba. Umugabo umwana nimu bamwicaye ngayo twagira ubwoba
ubona uko hasi umunsi yavuze mu mwaka uheze amazi yarateye mwarabibonye kandi project twe twagumye dukora mwarabonye ko twari twaragerageje n'ubu tubandanya tugerageza ibishoboka byose kuko abahinga twebwe imbere yuko dukora ibi bintu dufite abahinga baturabira ibi bintu twababwiye yuko hariho societe yitwa Emod Company ijejwe ibintu byo kubaka ariyo yazanye amamashini mubona iri ngaha bo nibo baraturaba nibo bahinga baragenda bakiga ivyo bintu bakatubwira uko bategeza gukora. Okay, icyabamenyesha makuru nibaza ko ndariryo bango nibanga njejwe hano na cyane cyane ibijanye no gukurikirana ibyo hatanga makuru kwa Old Beach no kuyamenyesha kuyatorokanya no kuyamenyesha Old Beach le media utomenya kamaro nakunguko kimenyesha makuru nuko yoba yabaye kitazi nibaza ko isi incuro ya mbere si n'incuro ya kabiri dutumiye ko abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru hano kuri World Beach kandi si ni ya kane si ni ya nyuma zizoguma zibaho bisigura yuko ayigari mutanga makuru y'ukuri atari urusaku atari bihuha ubu rero iyo nkuru murayisangiza abandi nkuko twabibabwiye kuva na kare World Beach nyabagendwa World Beach iracameze neza ahubwo imeze neza kuruta kwinjira muri declin ahubwo yagiye muri twarateye imbere.